turashimiye Imana cyane, iyi Mana yo mu ijuru, Imana y'ububasha, ku bijanye n'urukurikirane rw'izi ndirimbo z'ikorale yacu ya kabiri yo mu ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura mu bwiza bwa Kamenge. Dushimira Imana cyane ingene yabazigamye ikabafasha ikabashoboza, hanyuma rero bakagera ku mwanya nk'ubu wo kurangiza iyi alubumu yabo canke iyi kasete yabo. Imana yarakoze, kuko nabyo ni kimwe mu buryo bwo kwiza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo, kuko indirimbo nazo zirashobora gufasha abantu mu mitima, kuko indirimbo zo zishika ahantu kure cyane. Iyi kasete y'izi ndirimbo ni kasete nziza irimo amajambo meza cyane, kuko irimwo aya majambo yanditse mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya, igice ca 55 uhereye kuri umurongo wa 6 havuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Ariko nagomba nongere ko n'uyu murongo ugira ndwi uvuga ngo umunyabyaha nareka inzira yiwe, ubwabitanya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Aya majambo y'iyi kasete yose asa n'ayabumbiye, mbere abumbiye kuri iyi ndirimbo yo kurondera Imana, yo kurondera uhoraho muri iyi myaka ya nyuma, kuko ibimenyetso bigenda bigaragaza neza ko tugeze mu gihe ca nyuma. Iri jambo ry'Imana ni jambo ritagenda ubusa, kuko Imana ivuze nta muntu yongera kuyivuguruza. Impamvu rero umuntu yoshobora kurondera uhoraho ni ukugira ngo umuntu areke ivyaha. Urondera Imana kugira ngo ureke ivyaha. Wihanye ivyaha rero haca haboneka ingene rero ibihe vyiza bishobora kuza. None rero wewe rero turakwipfurije, wewe wimirije kuzokumva iyi kasete, warakijijwe udushishikare, warihanye udushishikare, utarihana na urondere uhoraho kugira ngo ushobore kureka ivyaha n'ibicumuro vyawe, kugira ngo iminsi myiza izi gushikeko, kuko biba ngo hasigaye igihe gito, ugiye kuza ntatebaganye. Ni ryari? N'uyu mwanya canke ejo canke ni kera, kuko isaha yiwe nta muntu n'umwe ayizi. Kubera izo mpamvu rero niwumvira ijambo nawe uturishikiriza uwundi, kandi nawe bigutere kwihana kugaruka ku Mana warayihebye, ugerageze kurondera Imana. Turipfurije rero umuntu wese azokwakira iyi kasete kurondera Imana, kandi agaca yihana ivyaha vyiwe, kuko ijambo ry'Imana ntirivugira ubusa, kandi ijambo ry'Imana ntiryivuguruza. Imana rero bahezage, dusengera n'umugisha iyo chorale kugira ngo iyi kasete ntizibe iya mbere, ariko baze bashishikare bagire n'izindi nyinshi, kandi mvuye muhira rusubire kugenda rabihishura kugira ngo igikorwa cabo kize giterekeje imbere. Turipfurije ikorale gukura no gukomera mu by'Imana. Yesu abahezagire mwese, murakoze. Nimumwambaza akiri hafi, ni kuhora hagize
abafise inyota nimuze ku mazi y'ubugingo, kandi mudafise amahera